Umuco W'Ijambo Ministries. The word of God is light. Shalom shalom nshuti z'umusaraba muri mu bihugu bitandukanye, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Amerika, abari muri Nigeria, abari mu bihugu vy'Abarabu, mwese mukunda gukurikirana ibiganiro vyacu ducisha kuri channel yacu Umuco W'Ijambo Ministries. Turabahaye ikaze. Ubugira kandi muri kumwe na wa mukozi w'isezerano rishasha Sezibera Eric, tukaba kandi turi kumwe na wa mukozi w'isezerano rishasha Nimbeshaho Shaba, akaba ari muri studio z'Umuco W'Ijambo Ministries. Tukaba kandi tugiye gusangira namwe Imana yashize ku mutima wacu, kuko si twebwe twiyobora, si twebwe twikoresha, ahubwo twumvira ijwi ry'iyaturemye, ari nayo itubwira ngo nimuvuge ibi, nimureke ibi, nimukore muri uyu mwanya canke nimureke. Uwo ni data. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abarongorwa na muhemu w'Imana ngo abo nibo bana b'Imana. Natwe turizera cyane ko muhemu w'Imana ari kuri twebwe. Muhemu woraho ari kuri Sezibera Eric, muhemu woraho ari kuri Nimbeshaho Shaba. Muri kino kiganiro turabinginze kubw'imbabazi z'Imana, turazi ko musanzwe mukunda gukurikirana ibiganiro vyacu ducisha ku Muco W'Ijambo Ministries, none kandi tubahaye ikaze kugira ngo mwongere gukurikirana iki kiganiro ciza, ikiganiro kiri mu Muco W'Ijambo nk'uko twabibemereye, turongowe na muhemu yera ko tuzobaha Umuco W'Ijambo, canke ico twokwita mu rundi rurimi ruhishuwe ijambo rihishuwe. Ni ijambo rya Kristo. Iyo tuvuze ijambo rihishuwe, tuba dushatse kuvuga igisa n'ico Petero yavuze ca gihe Kristo yabaza abigishwa bose, arababwira ngo aho hanze banyitwa nde, mwumva bamvuga ngo iki? Maze abigishwa bose baramubwira ngo twumva bamwe bavuga ko uri Eliya, abandi bakavuga kuri Yohana umubatizi. Abavuga amazina atandukanye bagenda bamuvuga hanze. Maze Petero yuzuye muhemu yera avuga ikintu bitwa ijambo rihishuwe. Aravuga ngo uri Kristo. Ni ukuvuga ngo Kristo yababajije ngo ego ivyo bamvuga hanze navyumvise, none mweho munyitwa nde? Maze Petero aravuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Bisobanurwa ngo Petero yari yuzuye muhemu yera wa Kristo. Muhemu wa Kristo yarari ku buzima bwa Petero. Maze Kristo acumva ijambo Petero avuze, kugira ngo Kristo yemeze n'abandi bigishwa bose bari muri ico kibanza, yaciye abwira Petero ngo uwo si uw'inyama n'amaraso atumye uvuga iryo jambo, ariko ngo ni muhemu uhoraho akuvugishije iryo jambo, ngo kuri wewe nzokubaka ku rushengero. Muri ako kanya nyene Petero yaciye ahabwa umuhamagaro, yaciye ahabwa isezerano, kubera yakiriye ikintu bitwa ijambo rihishuwe. Nagira ngo ndagutumirire nshuti mukundwa, wumvirize ikintu bitwa ijambo rihishuwe, maze ubashe kumenya ivyo urimwo ivyo ari vyo. Sinzi ishengero usengeramwo, sinzi uburyo wakiriyemwo Kristo, sinzi n'uburyo ubayeho mu buryo bw'agakiza wakiriye, ariko nagira ngo ndakubwire ngo igisumba vyose, ngwino wakire ico bitwa ijambo rihishuwe canke umuco w'ijambo. Imana yo mw'ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo abahezagirane, natwe mwebwe mugiye gukomeza kumviriza iki kiganiro cacu mw'izina rya Kristo Yesu. Ndakiriye umukozi w'Imana Nimbeshaho Shaba ashobore kubaramutsa, mwumve ijwi ryiwe abaramutse mw'izina rya Kristo Yesu. Karibu. Shalom shalom bakundwa bacano Umuco W'Ijambo Ministries. Ndabakunda cane, ndanezerwa n'ukuntu mutwitaho mu kudukurikira, mukurikirana ibiganiro byo kuri ino channel y'Umuco W'Ijambo Ministries. Rero ndabahaye ikaze mwese muri kino kiganiro ubugira kandi ndabiyegereje aho muherereye ahatandukanye,
ego ndabifurije kurushiriza kugubwa neza, mwakire ico mpwemu yabateguriye muri kano kanya muri kino kiganiro. Mwarahezagiwe cane. Amen. Topic yacu y'uno munsi iravuga ngo ninde azoja mu ijuru. Ico ni kibazo abantu benshi cyane mu mashengero atandukanye, mu bantu b'abakristo batandukanye bagenda bibaza, benshi batarashobora kumenya umuco uri muri iri jambo. Benshi ntibarashobora kumenya ninde azoja mu ijuru. Ariko noneho turi kumwe na Kristo, turashaka ngo mwene data umenye ninde azoja mu ijuru. Ni waheza kumenya ninde azoja mu ijuru, uheze ufate iyi audio uyisangize abandi kugira ngo nabo barushirize kwiga ijambo biciye mu muco w'ijambo Ministries. Mwarahezagiwe cyane. Teme yacu no kwivuga ninde azoja mu ijuru. Ico kibazo uyu munsi giye gutora inyishu biciye muri kino kiganiro cyacu. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana dusoma muri Matayo igice cyawo 18 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 12. Turaza kubandanya dusome Abikorino ba mbere igice cyawo cya 15 ku murongo waho wa 50. Turaza kubandanya kandi dusome Abikorosayi igice cyawo cya 3 ku murongo waho wa 3. Aho niho tuza kurangiriza iri jambo Uhoraho ashize ku mutima wacu. Nimba uruwandika urashobora kwandika ayo majambo kugira ngo umenye ninde azoja mu ijuru. Dusabe umukozi w'Imana Nyimbeshaho Shaba ace atangura adusomere muri kano kanya nyene, adusomere muri Matayo igice 8 ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 12, maze udusomere mu izina rya Kristo Yesu. Matayo igice 8 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 12. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Mutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu akiza umushumba w'umugabisha w'abasoda. Ashitse i Kaperinaumu haza umugabisha w'abasoda 100, aramwinginga ati mushinga ntahe, umuhungu wanje ni kimuga, aryamye mu nzu arasinzikaye cyane. Aramubwira ati ndaje kumukiza. Umugabisha aramwishura ati mugenzi, ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Kuko nanje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza, mfise abasoda ntwara. Iyo mbariye umwe ntigenda, aragenda, n'uwundi ntingwino akaza. Nabarira umushumba wanje nikora iki, akagikora. Yesu avyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye ati ndababwire ukuri, sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Ndababwira yuko benshi bazoza bavuye iburasirazuba n'iburengerazuba, bazokwicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mwijuru. Ariko abana b'ubwo bwami bazohindirwa hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Nsomera ku murongo waho w'10. Umurongo w'10 uravuga uti Yesu avyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye ati ndababwire ukuri, sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Ndababwira yuko benshi bazoza bavuye iburasirazuba n'iburengerazuba, bazokwicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bwo mwijuru. Ariko abana b'ubwo bwami bazohindirwa hanze mu mwiza, niho hazoba amarira no kuryanya insya z'amenyo. Urakoze cyane. Turi kuri teme ivuga ngo ninde azoja hehe? Azoja mu ijuru. Rero uzoja mu ijuru, aha Yesu Kristo wewe ariko aramwerekana. Nta byo gutoranya ngo ni bakanaka ngo bivanye nuko ari barebera cyangwa bagufi, cyangwa ngo nuko ari Abisirayeli ngo nibo bazoja mu ijuru. Sicyo Yesu ariko aravuga, avuze ngo bazova
iburasirazuba n'iburengerazuba ngo abo bazokwicarana nande na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yesu abafise icyo rimwe arashaka kuvuga ngaha. Abazokwicarana na Isaka na Yakobo na Aburahamu nabazoba bagize ikintu bitwa kugira gute kwizera. Bivuze ngo uzoja mu ijuru, inyishu ya mbere Yesu ntayitanze, uzoja mu ijuru nufise ikintu bitwa ukwizera canke nuwizera. Je nkunda gukoresha ijambo rivuga ngo uzoja mu ijuru ni kwizera. Mvuga ngo ni kwizera. Mu yandi majambo turahava tuza gushikira n'ibijanye n'umubiri mushasha. Benshi barakunda gukoresha iryo jambo canke turamaze gusoma muri Bibiliya ahantu hagenda havuga ibijanye n'umubiri mushasha tuzokwambara nitwagera hehe ngo mu ijuru. Hariho n'abaririmbyi baravuga ngo tuzohindurwa duse nawe, tuzohindurwa duse nawe, tuzohindurwa imibiri duse nawe, icama kazavuba ngasa nawe. Urumva ko kantu bace bongerako icama kagira gute ngo akaza vuba ngo nkagira gute ngasa nawe. Ako siko Kosora. umviriza. Aha rero niyo mpamvu abantu bakwiriye kumenya umuco w'ijambo. Ukavuga ngo icoma akaza ngo hama ngo nkasa nawe, bivuze ngo biteze kudosa nawe ari uko abanje kugira gute kuza. Bivuze ngo ataraza ntibashobora gusa nawe. None niwumva ko abo bantu batazigera baja mu ijuru. Aho rero ni hahandi nababarira ngo hariho abantu biyumvira ngo bazoja mu ijuru canke batazi ko bazoja mu ijuru, bari muri zuguruzuguru kandi rimwe na rimwe ugasanga bari mu mashengero ariko batizeye yuko bazoja mu ijuru. Uno musi nari nipfuza ko mwene data umenya uzoja mu ijuru ninde. Yesu akoresheje ijambo bivanye n'umugabisha w'ingabo yamuje ko amubwira ko umushumba wiwe aremvye muhira, ariko akamubwira ngo ndaje kumukiza. Ariko uyu mugabisha w'ingabo akamubwira ngo ntibimbereye ko winjira hehe mu nzu iwanje. Kubera iki iri jambo yarivuze uyu mugabisha w'ingabo akavuga ngo ntibimbereye ko winjira mu nzu iwanje, mu gihe Yesu Kristo wewe yamwemereye ko ajyanga agire gute ajyanga ajeyo. Umugabo we akavuga ngo ntibimbereye, bivuze ngo uyu mugabisha w'ingabo yari afise ibintu yiyagiriza. Yavuga ati je ndi umunyavyaha, nirirwa ndakora ibintu bibi, ntibimbereye ko woza. Mugabo Yesu Kristo wewe ntiyabona ivyo ujya mugabo yakoze. Yesu ntiyaraba ivyo umugabisha w'ingabo yakoze, ahubwo Yesu yaraba ukwizera ujya mugabo azananye. Bisigure ngo ibikorwa by'umuntu ntibishobora kumujana hehe mu ijuru. Namba abantu benshi bazi ngo genda ukore neza uzoja mu ijuru, ariko ibikorwa by'umuntu nta burenganzira bifise bwo kumuha bwo kumujana he mu ijuru. Niyo mpamvu Yesu yaciye avuga ngo bamwe bazova iburasirazuba n'iburengerazuba bagende bicarane na Aburahamu he mu ijuru na Isaka na Yakobo. Kandi ari abantu batari bazwi, bari nk'ingurukizi. Paulo yatwiswe ngo abanyamahanga twari nk'ingurukizi ku bijanye n'iby'agakiza. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ariko abana b'ubwo bwami. Uca wibaza mbega abana b'ubwo bwami ni bande? Abana b'ubwo bwami n'Abisirayeli basezeraniwe, ni abana b'isezerano, ni abana b'ubwo bwami. Mugabo abo bana b'ubwo bwami barihakanye Yesu, baramwanka Yesu, kugeza aho Yesu ari nabo bagize gute bamubamvye, kandi aribo bategerezwa kumwakira. Ariko baramwihakana bavuga ngo ntitukuzi, si wewe twiteze, kugera aho bamutukako yuzuyemwo abadayimoni. Mama bakamwitwa ngo n'umukunzi w'inda n'umukunzi wa vino, bamwiswe amazina menshi kugira ahantu barinda bamubamba no kumusaraba bakamwica, kandi ari abana b'ubwo bwami. Ariko abanyamahanga nibo bakiriye agakiza biciye mu nzira imwe ya Aburahamu. Mvuze iri jambo ngo biciye mu nzira imwe ya Aburahamu, imba nshatse kuvuga ngo bizeye Imana, bizeye umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo barizeye bo, nta n'ivyo bigeze babona, nta n'amasezerano bari bafise, nta n'ico bari barigeze babwirwa. Mugabo bo barizeye, kuko Bibiliya ivuga ngo sekuruza w'abizera
ninde? Ni Aburahamu. Iyo rero Yesu akoresheje ijambo ngo bazokwicarana na Aburahamu, Yesu aba ashatse gusigura ko abizeye aribo bazokwicarana nande? Na Aburahamu. Si abakoze ibikorwa byiza ku isi. N'abizeye bazokwicarana nande? Na Aburahamu. Kuko Bibiliya ivuga ngo Aburahamu yarizeye. Wumvirize ijambo rikomeye cyane abantu bakunda kwirengagiza. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu yarizeye, Imana ica ibimuharurako nko kugororoka. Bitavuze ngo byari ibikorwa byiza yakora, ahubwo yarizeye gusa, Imana imuharurako nko kugororoka. Nujya mugabisha w'ingabo yarizeye, ariko naho yari yizeye ntiyamenye ko Yesu yamaze kubimuharurako nko kugororoka. Kwizera kujya mugabisha w'ingabo kwari kwishi. Yamubariye ngo jewe ndi umugabisha w'ingabo, iyo ntegetse umwe tigenda aragenda, iyo mbwiye umwe ti ngwino araza. Ati rero wewe Yesu ufise ububasha bwo kuvuga ijambo rikaca rigenda rigakora. Yesu acarabona ukwizera k'uyu mugabo, acabona n'ukwizera gukomeye, maze acaramubwira ngo nugende, ivyo wizeye biraza kukubera kuno. Bisigure ngo uzoja mu ijuru ninde? N'uwizera. Kwizera niwe azoja mu ijuru. Je rero Sezibera nsigaye narahinduye izina, nsigaye nitwa Kwizera. Si bijanye n'ibikorwa byiza novuga ngo ndirata. Iyi si yarananije, nta bikorwa byiza mbona nuratira Imana ngo narakoze byotuma mpabwa uburenganzira bwo kuja mu ijuru. Ariko narakoze igikoza kimwe gusa, narizeye Kristo. Nuno munsi ndirimba nka wa wundi yaririmba ngo nzorambararayo. Nta gahunda mfise, nta neguro mfise yo kureka inzira ya Kristo Yesu. Nta ibintu byose vyohera, naho nodandabagirana, naho nonanigwa, naho nocika intege, naho uburozi bwontera, canke intambara, canke urupfu, canke ubugingo, canke ibiho, canke ibizoza, canke abamarayika, canke amajepfo, canke amajyaruguru n'ibindi vyose, nta gihari na kimwe contandukanya n'urukundo rwa Kristo rubonerwa mu Mana, kuko narizeye ndi caremwe gisasha. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera wese yahawe ububasha bwo gucika, bwo guhinduka umwana w'Imana. Ivyo ntibikurwaho, ntivyongerwako kabisa. Imana ishimwe. Urashobora kudufasha kudusomera uwo murongo ukurikira? Ni Abikorino ba mbere igice cya 15 ku murongo wa kangahe? Wa 50. Welcome. Abikorino ba mbere igice cya 15 ku murongo wa 50. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ariko bene data, icyo mvuga ni iki? Yuko abinyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. Ibishobora kuragwa ibitabora. Ninde yababeshe? Ninde yabashutse yuko ibibora vyoragwa ibitabora? Wotera igiharage ukimbura umucungwe koko? Uteye igiharage kiza n'igiharage kigenzi cyacyo. Umviriza ayo majambo Paulo yavuze ngo uw'inyama n'amaraso ntashobora kuragwa iki? Ubwami bw'Imana. Bivuze ngo uyu mubiri, sivyo? Hari uwaririmbye ngo uyu mubiri nambaye. Mbere yavuze ngo ntibizogira gute? Siwo nzambara ngezeyo. Imana ishimwe. Yego yaririmbye byo. Umwanya umwe novuga ko yaririmbye byo, ariko uwundi mwanya novuga ko yaririmbye bitari byo. Urumva? Aha rero abantu bontera amabuye. Ibintu yaririmbye mu bisanzwe sivyo. Yego si umuco w'ijambo none. Yaririmbye bitari byo, kuvuga ko uyu mubiri yambaye atari wazambara mu ijuru. Uwo nawe yarari mu mubiri nyene, yari mu mubiri. Tugende gake gake kuri rino jambo. Uyu nawe n'umunyamubiri, naho abiririmba ari mu mwuka ku buryo no gutitira ashobora gutitira, arimo arakubita ipendo ati cekere uyu mubiri namba kwipendo, kumva arimo aravuga mu ndimi uyu mubiri nambaye siwo nzambara ngeze ceke. Haleluya, amina. Ariko agumanye uku kwizera azokwirotuva by'ukuri
uyu mubiri yambaye ata burenganzira umuhaye bwo kuja mu ijuru kwambara uwo wundi yari yizeye ko azokwambarira hehe mu ijuru. Njango nce ntanga inyishu kuko ndazi benshi baca bibaza ibibazo ngaho. neza cyane. Umubiri bene data nawe wahora uririmba ino ndirimbo ukumva wugiye mu mwuka, kumva urimo urajegeza ipenda uvuga mu ndimi zitamenyekana n'ubuhanuzi ukacumanura ati umva uko wavuze. Umviriza ndakubwire mugenzi, ivyo iyo ntambwe uriko simbi nta n'urubanza ndaguciriye, ariko iyo ntambwe yirengane wambare uwo mubiri ukiri ku isi, kuko uwo mubiri utarawambarira ku isi ntuwitege no mu ijuru barakubeshe. Soma Bibiliya neza, usome ngaha mu Bikorino nyene igice cya 15 uhere ku murongo wa mbere uraba amajambo Paulo yavuze kubijanye n'umubiri cyangwa kubijanye n'ikintu bitwa umubiri mushasha. Uwo mubiri mushasha uvugwa tuzokwambara uwambara ukiri ngaha ku isi. Reka ndakwereka impamvu uwambarira ku isi. Bibiliya ivuga ngo inzamba izovuga, ariko naho iyo nzamba izovuga ntizokumvwa n'abari ku isi bose. Hariho bamwe bazoyumva, hariho n'abandi batazoyumva. Abatazokumva iyo nzamba nabizera ko bambaye uyu mubiri ubora. Uyu mubiri bambaye baguma bawuririmba ngo uyu mubiri nambaye batarahishurirwa uwundi mubiri. Okay, ndakavuze neza ndibaza. Bisaba ko muduga ku rugezo rwo guhishurirwa uwo mubiri muzambara mu ijuru mukawuhishurirwa mukiri ku isi, mbere mukanawambara mukiri ku isi. Ndaza kubaho uburorero bw'abambaye uwo mubiri bakiri ku isi, kandi nta n'umwe yobipinga, nta n'uwo bimpaririza. Ndaza kubereka abakozi b'isezerano rya kera bambaye uwo mubiri, muce muri abawambaye ubuzima bwabaranze, muce mumenya ko uwo mubiri muvuga ngo muzokwambarira mu ijuru. Mu ijuru ntimuzowusangayo, nukuri ntawo muzosanga mu ijuru uwo mubiri mutawambariye ku isi. Murakoze. Kristo Yesu yabwiye abari bamukikuje abafarisayo benshi n'abigishwa biwe baraho nyine, ariko aravuga ubutumwa bwiza, bariko baramubaza abafarisayo ibijanye ngo n'ubwami bw'Imana, atababwira ngo ubwami bw'Imana buri muri mwebwe, ngo buri hagati muri mwebwe. Mu gihe benshi bari babwiteze ngo buzova mu ijuru, yababwiye ngo ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Niwe nyene yari karivuga ati I am here, je Kristo ndi ngaha muri mwebwe. Utashobora kunyizera nta bwami bw'Imana ashobora kuragwa. Murakoze. Dusomere Abikorosayi igice cyaho cya 3 ku murongo wa 3 kugira ngo tugende guheraheza tubereke ukuntu mukwiriye kwambara umubiri mushasha. Abikorosayi igice cya 3 ku murongo wa 3. Uyu munsi sinshaka gutevya, ahubwo ndashaka kugira ngo twakira umuco tuce tunezererwa umuco w'ijambo. Murakoze. Abikorosayi igice cya 3 ku murongo wa 3. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe nande? Na Kristo mu Mana. Birabandanya. Murongo wa 4 wumve. Kristo niwe bugingo bwacu. Niyerekanwa namwe muzoca mwerekananwa nawe muri mu bwiza. Nsomera 3 kandi kugira ngo babyumvirize neza, aho no kwigwa ndanasigura. Subiramo 3. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu ukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana. Umva iryo jambo. Niyo mpamvu ndiko ndababwira ngo uwo mubiri utarambarira ku isugu muririmba ngo ninagerayo nzowambara. Ntuzowusangayo kuko uwo mubiri urawambaye n'ubu nyene. Asangwa warizeye Kristo Yesu ukavuka ubwa kabiri, uwo mubiri urawambaye n'ubu nyene. Bivuze ngo wewe uri cyaremwe kigize gute? Icyaremwe gishasha. Nicyo bisobanura bene data. Tuvuze icyaremwe gishasha tuba tuvuze mushasha. Yes. Nicyo bisobanura umubiri mushasha. Rero bene data ntimuzimire, ahubwo muzimuruke. Mwizere Imana, mwizere Imana, mwamenye, mugira umuco, mumenye n'uburyo mukominika abandi batarizera Kristo, mumenye uburyo mubabwiramwo ubutumwa bw'ubwiza.
mureke guhora mwiruka mukora ibikorwa mwikatagura nka babandi ku musozi Karumeli basenze imana zabo z'inyama n'amaraso bikanka bagatangura kwikatagura n'inzembe ngo bava amaraso ngo kugira ngo izo mana zabo zikore. Kumbi izo mana zabo zari za feki, zari za pirate, ntiyari imana yaremye isi n'ijuru. Imana yaremye isi n'ijuru igaragaza imbaraga zayo. Bisigura yuko ubugingo bwacu buhishanijwe na Kristo mu mana, bivuze ngo twebwe dusanzwe tuba mu ijuru. Tora rero agatushe aka n'akantu keza kandi aka n'akantu k'ubwenge. Mu bisanzwe twe ntituri ku isi, ntituba ku isi, tuba mu hehe? Tuba mu ijuru. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana ukomeje ugasoma hajya ku murongo wa 4 hakwereka ngo Kristo avyagiye hehe? Iburyo bw'Imana. Alleluia. Amen. Kandi aho iburyo bw'Imana Kristo avyagiye, n'abamwizera bose bari muri Kristo, bari muri we, bari mu mana. Iburyo bw'Imana aho Kristo ari niho natwe turi. None wumva wovuga ngo uwo mubiri uzowambara nkuko utarawambara, umva uzowambara ryari? Urumva nturizera Yesu Kristo, nturavuka ubwa kabiri, witeze ko uzovuka ubwa kabiri. Umubiri tuzokwambara bawitwa kwizera. Tuzosa nande? Tuzosa na Kristo, kuko umubiri twambara ni Kristo twambaye, ni shusho ya Kristo. Usomye mu Bikorino ba 2 igice cya 3 ku murongo wa 18 haravuga ngo twerekana ubwiza bw'umwami n'ikiro tugahinduka ngo tugashushanywa n'iyo shusho. Urumva no magambo, tugashushanywa n'iyo shusho, dusa n'uwo mwami turi ngaha ku isi. Apana ngo tuzosa n'uwo mwami tugeze mu ijuru, tugashushanywa n'iyo shusho yande ya Kristo, ngo tukerekana ubwiza bw'umwami nk'ikirori. Twebwe baturavye baramubona Yesu Kristo turi ngaha ku isi. Apana ngo tuzokwambara uwo mubiri turi mu ijuru. Abari biteguye kwambara uwo mubiri bari mu ijuru. Iyi urugamba canke uru rugendo rwo kwizera, uru rugendo turimwo rwo kuvuga ubutumwa bwiza, rwo kwama imbuto, ntuzorushobora mu gihe ugifise ukwizera kuzokwambara umubiri ugeze mu ijuru utarawambarira ngaha ku isi. Ivyo bintu ndavyitwa ikinyoma n'amarementanya y'abakozi bamwe bavuga ngo n'abakozi b'Imana batarahabwa umuco w'ijambo, kandi bitwa ko bakuze bakomeye. Bamwe araba pastori, abandi aravuga butumwa, abandi araba apotre, abandi ari ba bishop, abandi ari ba missionary. Ariko ugasanga baririmba iyo ndirimbo ti ninagerayo mwijuru zoca nambara umubiri wundi musha. Ariko nta wundi mubiri uzokwambarira mwijuru utigeze wambarira ngaha ku isi. Mukundwa umviriza nkugire nkwibutse intahe y'abakuru canke nkwibutse intahe y'abatama dukunda kandi twubaha batwitangiye imbere mu bijanye no gukorana n'Imana. Turavuga ba Isaka, turavuga ba Yakobo, turavuga ba Shadraka, ba Meshaki na Abudinego, turavuga turavuga ba Yohana umubatizi, turavuga benshi ba Stefano bicishijwe amabuye, turavuga ba Henoke canke Enoke baduze mu ijuru badaciye no mu rupfu, ba Eliya baduze mu ijuru badaciye no mu rupfu. Turavuga abatawe mu matanure y'umuriro ariko ntihagire ikintu na kimwe bibatwara. Bari bambaye iki? Umubiri mushasha. Bari bambaye ico bitwa kwizera, nico catumye babaturira banka gusha. Uwo mubiri mushasha rero ushake uwute mwitanure ry'umuriro uwongeze incuro 14, kuko hariya bawongeje incuro 7, nanje nongeje ko izindi 7 zibe 14. Ntibopfa uwo mubiri ntusha, n'umubiri mushasha ntusha. Uwo mubiri bashobora kuwutera amabuye ukakomereka ukababazwa, aho kuboroga ngo ngo ndapfuye, uwo mubiri ukavuga ngo ubababarire uko batazi icyo bakora. Uwo ni umubiri mushasha. Bene data, ibigeragezo ntushobora kubinesha utambaye uwo mubiri mushasha. Mbere ntushobora gukorana n'Imana utambaye uwo mubiri mushasha. None bishoboka gute ko mwiyitwa abakorana n'Imana mu gihe mutizera ko mwambaye uwo mubiri mukiri ngaha ku isi? Muraduhenda rero, nta Mana mukorana nayo, kuko ikimenyetso ca mbere cemeza ko ukorana nayo nuko ukwizera kwawe kuba kugeze kuri uru rugezo ko uwo mubiri uwambaye Imana y'ukuri ikiza ikagendera muri wewe igakorana nawe. Aho niho wombwira ko
uri umukozi w'Imana cyangwa ukorana n'Imana. Rero gukorana n'Imana bifatanye no kwambara umubiri mushasha. Ugiye mu Baroma igice cyawo cya 12 uheri ku murongo wa mbere, Paulo avuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Hepfo ku murongo wa 4 akavuga ngo kandi nimwishushanye n'ivy'iki gihe ngo muhinduke rwose ngo mugize ikintu yiswe ngo imitima misha. Mugize imitima misha niho mwomenya ivyi Imana igomba. None mwe mumenye ivyi Imana igomba gute atani imitima misha mufise? Mumenye ivyi Imana igomba gute atani umubiri mushasha mwambaye mwiteze kuzowambarira mwijuru? Nimba uja muri komenti ukabaza ati sindabitahuye, murashobora kudufasha, turi tayari kubandanya ikiganiro cyacu. Murakoze, mwarahezagiwe cyane. Reka nimba Shaho Shaba yogira ijambo ababwira muri kano kanya mu kurangiza ikiganiro cyacu, turamaye ikaze. Icambere ndashima Imana cyane, uradufashije cyane gose, na jana ko ndiga. Wowe tuba turi kumwe urabibona nyene, mba nakurikiye gose. Uradufashije cyane gose. Ukwizera konyene niko kuzojana umuntu mwijuru. Uri kurabandanya haja twahereye muri Matayo igice 18. Ikindi naco nta n'umuntu azoja mwijuru. Ugerageje kuraba nta muntu n'umwe azoja mwijuru. Mwijuru hazojayo ukwizera. Niko kuzotujana. Nayo ubundi umuntu tuba tuvuze umuntu nyene izi nyama n'amaraso ntibishobora kuja mwijuru. Ariko muravyumva rero yuko ukwizera ariyo bisi yonyene izo tushikana mwijuru. Turavye kuri uno murongo wa 13, kuri hano onye muri Matayo twasonye igice 8. Umurongo wa 13 Yesu yaciye abwira uwo mugabisha ati igire bikubere nk'uko wizeye. Merci. Bikubere nk'uko wizeye, bikubere nk'uko uvyizeye muri wewe. My God, naje nongeye kukura kweri hano hantu. Nuko wa muhungu akira uno mwanya. Ukwizera niko kuzoja mwijuru. Ukwizera hamwe n'ukwizera kwawe wewe niko kuzotuma unesha intambara iyo ariyo yose. Amen. Uzogwana mu buzima bwawe ukwizera. Amen. Turavuga ukwizera. Oh my God, ndibutse ijambo rivuga ngo ukwizera kwacu ngo niyo ntsinzi yacu. Uriyo ntsinzi yacu sinzavyibuka neza nimbago niyo ntsinzi yanesheje isi. Yavuze ngo ukwizera kwacu niko tuzoneshesha iyi si. Bivuze ngo ukwizera niko tuzoneshesha isi. Nishaka inde ariko navuga intambara iyo ariyo yose uzogwana. Monami ufise iki kigwanishwa ukwizera, intsinzi zobiri mu ruhande rwawe cyane. Naho byose urirana gute. Yavuze akarero kabasha duruka na Meshaki na Abednego babatereye mu muriro wamengo biraheze mu maso y'abantu, mu biboneka mu buryo bw'abantu. Babatereyemo bakawucana bakawenyegeza bavuga ati birarangiye ivyabo. Mugabo ukwizera kwabo niko kwabahagarariye haje, niko kwazanye intsinzi muri urya muriro kabisa. Kwabitangiye imbere umuriro uhinduka climatiser. Daniel nawe batemberamwo. Uribuka kantu ka Daniel bamukubita mu ntambwe mu cyobo cy'intambwe bazicishije inzara zimaze 3 jours zitajya zitanywa ziri mu masengesho ngo ziteguriye kurya nde abantu ziteguriye kurya man of God cyane umwana w'Imana. Uwambaye umubiri mushasha yamaze kwitahura ko yambaye umubiri mushasha. Yiyambariye umubiri mushasha ngo intambwe ngo zitegura. Urazi intambwe zibonye zabonye atari umuntu hewe burya zaramubonye ziravuga ati Imana izabonye umubiri zisanzwe zijya. Imana yaturemyije kubana natwe. Intambwe zari yumviye ati Imana ije kubana natwe. Yari yambaye umubiri w'ubumana, yari yambaye umubiri w'ubuki w'ubumana. Yari yambaye ishusho yande ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu hariya mu Bikolosayi hatubwiye ngo
bambe mu Bikorinto aba kabiri igice cya 3 ngo dushushanywa n'iyo shusho. Mu yandi majambo, intambwe zozo zifise amaso ashobora kubona ivy'impwemu mu mwanya woroshe, kuko imitima y'ibikoko iroroshe kumvira Imana kuruta imitima y'abantu. Imitima y'abantu irakomantaye ku rwego igoye kumvira Imana, mugabo umutima w'igikoko uroroshe cyane kumvira Imana. Ku mwanya mutoya cyane igikoko kiba gihejeje kumvira Imana. Niyo mpamvu Yesu yahamagara amafi, ubwo nyine no kumuranga amafi akaca amwitaba. Niyo mpamvu umwe yagenda kuvuma yicaye ku farasi ku ndogoba, ngo agiye kuvuma, indogoba yihuse kumvira Imana, mu gihe umuhanuzi byaramunaniye kumvira Imana, mugabo indogoba imutanga kumvira Imana, kugira hano indogoba ivuga ati uru rugendo ntago ngenda numviye Imana, irihagararira. Umuhanuzi, umwana w'umuntu, kubera gukomanaza umutima no kwanka kwizera, ayiza akayihondagura inkoni, maze kugira ahantu kwa kwizera ya ndogoba yagize yandurukira avuga ati aho akankubitiye inkoni, wa mugabo we uranziza iki? Aracoregwa, arumiwe. Bene data, twicare ku ntebe twige ijambo rya Kristo, tunezerererwe ijambo, tunezerererwa agakiza, twigire mu ijuru amahoro, koko ijuru ryoryo ni rwacu. Turirimwo, turigenderamwo, turyamamwo, tukarivyukiramwo, byose turi mu ijuru. Ahantu uri wumve ko wizeye Imana, wumve ko urinzwe, wumve ko ijuru ari ryawe, kubwande, kubwa Kristo umwami wacu twizeye, yapfuye akazuka mu bapfuye. Kristo aduhane umugisha. Ikiganiro ciza nk'iki ntureke kugisangiza n'abandi. Hanyuma nimba ari komanteri, uje muri comment wandike nimba ari cyubaza sange n'ibindi. Kuri cover y'ikiganiro urabona ko nimero zacu, nimba ari cyo tubaza inbox, ni karibu, urahawe ikaze. Mwarahezagiwe, mwaye muri kumwe na Eric Sezibera, wa muvuga butumwa bwiza bwa Kristo Yesu w'isezerano rishasha. Mwari muri kumwe nande na Nimbeshaho Shaba. Uyu munsi yambwiye ngo akeneye kwiyicarira ngo yige, yige atuje, atekanye, ahejeje kwiga ace yikorokera, yimanukire, yiturije muri Kristo Yesu. Urakoze. Umwami aguha umugisha. Urashaka gusenga umunota umwe cyangwa ibiri turangiza ikiganiro? Data, mu izina rya Yesu Kristo, nongeye kugushimira Uhoraho kubw'uyu mwanya mwiza kandi wongeye umwanya wongeye Uhoraho guhishura ijambo ryawe Mwana mu mitima yacu. Ndasenze Mwami Imana ngo umuntu wese ushishikaye kumugirira neza, ushishikare Mwami kumwihishurira, kuko ni wowe ushobora guhishura amabanga. Ivyo twebwe tutashoboye Mwami guhambya, mwemu wawe ni hari kugira ngo ashishikare kubihishura muri twebwe. Urakoze Mwami, icubahiro kikugaruke ko mu izina rya Yesu Kristo. Amen.